ushobora kurongora umukobwa wo kwa so wanyu canke wo mu kibano twebwe ntabiriho ntabyigeze bibaho na kera twebwe byarigeze kubaho mugabo ubu kubera ukuntu nyene baguma baza kubaha inyigisho nyene ubu ivyo ntabihari dufata ukunze nk'umukobwa usatse kumutwara waza wumva bariko barakubwira ngo ni musikawe canke ngo apfuka kuri so wanyu haca usanga nyene utwaye umukobwa nyene ubaye guhitiye isamwo nyene ariko naco vyakubwira mwabana kubera ko wumva umukunda canke hari kubera ari ubonye hafi kujya kuntu mwakura muri kumwe utaronka amahirwe yo kuja kurondera ahandi hakurya canke kure yanyu mwabana gute baba bavyishimiye canke barababuza mu magaheba bakahukana byagenda gute burya kubera umukobwa yaba muba mwarabaye mwarakuranye neza ukabona n'ingene yigenza imigenzo yiwe mwakundanye nyene waramutwara kubera utaba uramenya gutembera ahantu mu yindi misozi nguze kuraba y'abakobwa duhere bigituma bamwe bataza gusenga hariho nk'isengero rimwe novuga bita Penigoti kandi ivyo byarabaye ku gatumbi wacu iryo sengero rero bita Penigoti rimaze kuba risengeramwo abatwa benshi harabamwo na bamwe baba abapasiteri cantanga akarorero rero ku muntu uzenye umwenya yabonye umutwa w'iwacu abaye dirija nawe kubera ngo atari bwabe dirija yaciye avuga ngo bwa bundi ngo umutwa ngo yinziye mu isengero ngo hirya yejo ngarantanze kuba dirija yaciye ahaheba mugabo ntacyo we byamubaye baramwigishije aramenya no gusoma ijambo ry'Imana kubera atavyo yarazi Bibiliya aramenya kuyisoma ubu ni mwarimu nico gituma rero amasengero amwe hariho nk'amasengero amwe Penigoti yoyo niyo yintu ya mbere no gukumiranira kumirana bese abatwa basengera muri Penigoti benshi no kuba baririmbyi barabaririmbyi baciye bahaheba kubera baguma bababwira ngo ntibambara neza sinzi yuko mu rusengero uba wagiye gupendeza canke uba wagiye gusenga Imana ivyo bintu nivyo umuntu yaciye yiyumvira impamvu y'ukuntu abatwa bamwe batagera aho barima dufate je ntanze nk'akarorero kuri papa we wanje yanyibarutse ahantu yarabaye aho bita Igasogwe amaze kuhaba hariho ukuntu rero amaze kuyimuka nyene kubera kujya kuntu nyene dufate yagiye gutembera ahantu yarakunze mama we wanje aho yaramureheje atasanga nyene na ahantu hari tongo ryagutse bica bisaba yuko aca yiberaho nyene ntiyabaye agisubira aho yatanguye kuba amaze kuza gusubirayo acasanga baramaze kuhatwara carabura ingene ahaburana rero ubu nyene twibereye hamwe n'abandi nyene burya nk'ahantu turi site yose y'abatwa nyene ntibaranahatugaburira nyene n'ubugize ngo ararose n'umwana w'umuhungu nyene usanga afise agaparasera gatonyi nyene niko umuhungu we aca yubakamwe urumva yuko ari hatari Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza kuri micro muri kumwe na Benishu umukobwa w'umurundi kazi abataragira subscribe mugire subscribe mwandanye mukurikiranira ibiganiro vyiza biryoshe amakuru mashasha yizewe no musi dufise umutumira adasanzwe umutwa bamwe benshi mwita abasangwabutaka araza kutuganira ibijanye n'ubuzima bw'abatwa ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina imbere ko atangura kutubwira amakuru yabo twagomba tumusabe yidondore atubwira akazina kiwe ego nje banyita Filipo bampanyije nkaba ndi umutwa avuka i Muyinga aho bita mu Ruganirwa
Filipo turakwakiye cyane muri Roy TV yumva gute? ndaryohewe cyane kweri, ribaye irya mbere kabisa ndiko ndavugira kuri mikoro. Imbere yuko twinjira mu kiganiro, imbere yuko utangura kutubwira ubuzima bw'abatwa ngene mubayeho, ingene wakuze ubona mubayeho, ndashaka ndakubaze, hasigaye imisi mike turi muri 2023 tugomba tugende muri 2024, niyahe migambi wari ufise uzorangura muri 2023 itagenze neza? Maze kubibona ukuntu je nakuze, twakuze mu buzima bubi gose. Iwacu twe turi abantu bakenye, sinoza ngaho ngo niremese ngo turatunze turakenye kweri. Twaciye mu bintu by'ibibazo bikomakomeye, kandi n'abatonyi banze ndabona yuko bamerewe nabi kubera ukuntu bagiye bamererwa nabi. Hariho ukuntu nyene byabananiye no kwiga amashure kubera babayeho nabi. Birumvikana. Twakuze twumva canke n'ubu turacavyumva, benshi bagenda bavuga ubuzima bw'abatwa ngene babayeho, ariko ntituri sure, nta makuru ahagije dufise. Umunsi turashaka kuduha umuco. Abantu benshi baravuga yuko abatwa hageze igihe cyo kugira mariage, donc gushaka ko bubakana, babonye ko hageze baravuga yuko mwebwe bitabagora, ushobora no gutwara wo kwa so wanyu cyangwa ugatwara wo muvukana cyangwa ugatwara wo mu kibano. Umunsi turashaka kuduha umuco bimeze gute? Ko bari ukuri canke ni nurukurukuru? Ushaka kuduha umuco? Ego jewe aho mbaye, twebwe ibintu vya mariage baravyitaho. Ivyo byo kuvuga yuko ushobora kurongora umukobwa wo kwa so wanyu canke wo mu kibano, twebwe ntabiriho. Ntabyigeze bibaho na kera? Twebwe byarigeze kubaho mugabo ubu kubera ukuntu nyene baguma baza kubaha inyigisho nyene, ubu ivyo ntabihari. None ico gihe bigihari, dufate kera ukicaruka ubona imiryango y'iwanyu batwarana nabo hafi, donc abo kwa so wanyu canke abo muvukana, abavukana bagatwarana nkuko tubyumva, havuka abana bakomeye ko dusanzwe tumva mu mico y'ikirundi bavuga yuko hacavuka abana badakomeye. Byaca bigenda gute? Abana bavuka bakomeye bafise ubwenge bumeze neza, byose bimeze neza? Ego nta ngorane kweri, mugabo kimwe gusa hariho ukuntu bavuga yuko dufata ukunze nk'umukobwa usatse kumutwara, waza wumva bariko barakubwira ngo ni musikawe canke ngo apfuka kuri so wanyu, haca usanga nyene utwaye umukobwa nyene ubaye guhitiyisamwo nyene. Ariko naco vyakubwira mwabana kubera ko wumva umukunda canke hari kubera ari ubonye hafi, kurya kuntu mwakura muri kumwe, utaronka amahirwe yo kuja kurondera ahandi hakurya canke kure yanyu? Mwabana gute? baba bavyishimiye canke barababuza mu magaheba bakahukana? Byagenda gute? Burya kubera umukobwa yaba muba mwarabaye mwarakuranye neza, ukabona n'ingene yigenza imigenzo yiwe, mwakundanye nyene waramutwara kubera utaba uramenya gutembera ahantu mu yindi misozi nguze kuraba y'abakobwa. Wacu mukunda kubera donc mwakuze muri kumwe, warabonye ko ari wa mukobwa yitonda, nico conyene wacu mushimira, nubwo bavuga ati no kwa so wanyu baca basanga batwaranye. Baza gusanga nyene wamaze kumutwara nyene kubera yakuze umubona nyene, kubera no kubaha yaba yubaha nyene, wavuga ati nkubu atani ntazi iyo notembera nze gukunda y'umukobwa, wacu twara uwo nyene. Nawe urabanze gukunda? Birashoboka urabanze gukunda? Je byarigeze kumva ko mugabo ndabihagarika ku mpamvu z'ukuntu nabonye bamaze kuza baraza kuduha inyigisho, bamwe dusanga n'ibyo bariko baratubwira. Ubu rero tubuca dukoresha kuza turatembera nko mu yandi makomini tugiye kuronderayo abagenzi b'abakobwa dukundana. Ico gihe wari wakunze umupfaniki? Ico gihe wari wakunze umupfaniki? Jewe umukobwa nari nakunze yari mu byaranze. Ego. Wari wakunze mubyarawe, nta majambo yigeze avuga ngo numureke umuzohava mubyara abana badakomeye, canke we ntiwavyumviriza kubera wabona ari we yigenza neza, wabona ndi uwo mwokundana, wabona basi atawundi amuruta? Ukuntu nari namukunze uwo mubyaranze ni kubera nyene kenshi hariho ukuntu yakuze ndamubona nyene, hakaba n'ukundi kuntu nyene abandi bari bahari nyene ntibifata isuku ngo boge, mugawe kubera nabona yakunda koga neza agasa neza,
twaraganira nyene akanyemerera nyene tukayaga mugama ruhiro sinabaye nkimutwara. Ntiwababwira amahirwe yo gutwara mubyara wawe? Oya. None ubu ni yahe gahunda ufise? Uracafise gahunda yo kuzotwara mubyara wawe cyangwa muri famille wawe, cyangwa ufise gahunda yo kuzorondera umukobwa w'ahandi kure atari wo mu muryango iwanyu? Jefise gahunda yo kuzotwara umukobwa avuye ahandi atari uwo mu kibano twegeranye, kuko usanga no kubahana mutubahana, kuko niyo mutubwiye ibintu bijanye n'amategeko yo mu rugo cayibaza ngo uramuswani aca yiruka aza muhiri wabo. Bakuzi ba Roy TV agomba dusigurire neza ibijanye ubuzima bw'abatwa, yatanguye ariko aratubwira n'ubu turacamumaze ibibazo arahari ngo atwishure. Filipo, hari ikibazo gikunda kugaruka abantu benshi bakunda kwibaza, umunsi turashaka kuduha umuco. Dukunze kubona abana benshi b'abatwa nibiga amashure bishitse bakiganaho ntibayaheza. Ikibazo cyo bakiri hehe mu gihe tuzi ko ubu Burundi bwacu buriko buragenda mu nzira y'amajambere, muri 2040 dushaka kuzoba tugeze ku yindi ntambwe ishimishije. Plus twese twaba tuzi yuko iterambere rijana n'ubumenyi. Ni ikibazo cyo bakiri hehe kiko kiratuma batiga iyo bize naho batamara amashuri? Ego, ikintu gituma twebwe abana biwacu batiga hariho ukuntu twebwe hanjye iyo bagiye nko ku mashure hariho ukuntu usanga nyene batanasika ku mashure kubera baba bumvise, ugasanga hajya yaba ari umwana bakiri mutonyi. Twebwe urazi yuko twakuriye mu bintu nyene vy'ingorane nyene, abana biwacu rero ntibasisikara kuja kw'ishure kubera abonye n'ahantu hari igiti c'ivoka aca yikatira akaja kwirabira ibintu vy'amavoka nyene, kaca yicarira ngaho nyene akarindira yuko amasaha agera akaca yikatira akaca yisubirira inyuma. Yasubiriye inyuma naho ageze muhira agasanga nta rasi yihari, aca aba umuntu w'umumayibobo nyene akaca aja kwiyangarira mw'ibarabara akaca abikirara. None ubahanura iki batonyi bawe canke abandi bana bariko baravuka b'abatwa? Wibaza ko bishobora kuzotera ikibazo ugasanga bariko bakorera mu bazo bateye imbere, bariko barabatuma ibikorwa biruhisha, mu gihe uno musi batariko barashaka kuvuga ngo bagendere hamwe inzira y'amajambere? Jewe kuvyo nohanura abatonyi banje kubera ukuntu nyene naciye nguma ndabahanura jewe. Nabahanuye ndababwira ati mwe nimubandanye kwiga kandi haci haboneka n'isira hamwe nyene riguma ribakurikirana. Ubu bariga nta ngorane kuko barafungura no ku mashure aho biga, kandi n'abana baciye ubwenge kandi ubu nta ngorane, kandi n'abandi bose ubu abantu twahora tubona yuko ari abamayibobo b'abana b'abatwa ubu nta bakihari ubu. Nk'abo mwaba mubana canke abo mwakuranye canke abo ubona muri aho ubaye, n'uwahe mwana wovuga ngo arayarembeje ejo ageze mu mashure yisumbuye, bageze mu mwaka wa kangahe? Ego, umwana wa mbere yari yigeze kuba nyene abandaniza amashure. Twe baba baciye ubwenge, hariho uwuhe bageze nko mu w'icenda canke agahe bageze mu w'umunani canke mu w'indwi. N'abantu baciye ubwenge mugabo kubera ari abantu baca baguma bironkera ubuzi bwo kwirondera amafaranga, aho niho baca batera amashure. Nico kibazo baheba amashuri ubwa ngo baje kurondera amafaranga? Ego, kubera babonye babayeho nabi. Baba babonye babayeho nabi ugaca wumva boheba ishuri bakagenda kurondera amafaranga? None baba babayeho nabi mu gihe nimba baba barashoboye kuva mu wa mbere gushika mu w'icenda, dusiguriye neza na neza babayeho nabi mu buryo ubwa gute? Ukuntu bavuye nko ku mashure basitse muhira bataronka irasiyo bafungura, kuko basitse nka saa sita ntibaronka irasiyo bafungura, canke bakaca barara nk'ubusa badafunguye. Aca bukeye rero aho yosubiye kw'ishure aca azinduka aza kwirondera amafaranga yo kurya. Muri make muri rusange twavuga ko arico kibabuza kwiga, kurondera amafaranga? Ego, nta kindi kweri. Hari ibintu byinshi dukunze kubona tukavyita nk'itandukaniro. Aho nyene ndacakubaza ibijanye n'ubuzima bwamwe bw'abatwa. Ndavye kuva kera canke gushika uno musi abatwa vraiment ntibakunda gusenga. Boba bareka gusenga kubera iki? Nibaza uwabaremye canke hoba hari intambamyi yahe ituma batagenda gusenga? Ego, kuri ico kibazo hariho hamwe sohora kucisura, kuko urabona nk'ubu duhere igituma bamwe bataza gusenga. Hariho nk'isengero rimwe novuga bita Penigoti, kandi ivyo vyarabaye ku gatumbi wacu.
iryo sengero rero bita pentekote rimaze kuba risengeramwo abatwa benshi, harabamwo na bamwe baba abapasiteri. Ca ntanga akarorero rero ku muntu uzenye umwenya yabonye umutwa w'iwacu abaye dirija, nawe kubera ngo atari bwabe dirija yaciye avuga ngo bwa bundi ngo umutwa ngo yinjiye mu isengero ngo hirya yejo ngo arantanze kuba dirija, yaciye ahaheba. Mugabo ntacyo we byamubaye baramwigishije aramenya no gusoma ijambo ry'Imana kubera atavyo yarazi Bibiliya aramenya kuyisoma, ubu ni mwarimu. Nico gituma rero amasengero amwe hariho nk'amasengero amwe pentekote yoyo niyo yintu ya mbere no gukumiranira kumirana. Bese abatwa basengera muri pentekote benshi no kuba abaririmbyi barabaririmbyi baciye bahaheba kubera baguma bababwira ngo ntibambara neza. Sinzi yuko mu rusengero uba wagiye gupendeza canke uba wagiye gusenga Imana, ivyo bintu nivyo umuntu yaciye yiyumviye. None ico gihe batanguye kuvuga ko batambara neza, bashaka kuba bariko babanyigisha bashaka bigeja bambare neza, atari mvuye ko babuze gusengera ngaho canke hoge bari babuze gusengera ngaho, nta handi hafi bavuye baronka ngo basengere canke baca babapagani. Baciye baronka ahandi basengera, urusengero bita isoko ry'ubugingo. Yego. Naje niryo nabatirizwemwo. Haciye tuguma tubandanya, hari ryaciye riza nyene rikomoka rivuye ni Bujumbura nyene. Ubu twe niho dusengera nta ngorane. Ubu rero twovuga ko mwateye imbere, ubu nizo gusenga mu byitwararika. Twe turavyitwararika cyane kandi turabikunda cyane. Nawe ni byiza cyane. Imbere ko dutangura ikiganiro Filipo nari nakwajije ariko ntiwabyumvise neza, ngene ntiwabitegere neza. Nakwajije ati umwaka wa 2023 ugomba uhere, tugomba twinjira mu mwaka wa 2024. Urabona ko hasigaye igihe gito, hasigaye iminsi mike. Ni yahe projet n'uwahe mugambi wari ufise uzokora muri 2023 ariko utagenze neza? Umugambi je nari mfise umugambi nari mfise nari napanze yuko umugambi nokoze yuko Imana ihasikanye ko nanze hogira ikintu sobora kwerekana yuko narose nk'iki president dufate nk'ubu twe nkaho tubaye ahantu n'amatongo batatugaburiye, basi ko notuma nigurira n'itongo giwanze mbone yuko ari igiwanze zende umutwa niguriye. Niyo projet wari ufise uzokora muri 2023? Ego. Ariko 2023 iraheze, ubona amahirwe akiri menshi yo kuzorigura canke wamaze kubihindura bizobe byo muri 2024? Bizoca biba muri 2024. Sawa, Imana igufashe cyane. 2024 uzoronka itongo. Mariage nawe uzogira ryari? Mariage uzogira ryari? Nzoca ndabihereramwe manzize koronka itongo, burya hagitongo niryo rikura. Byinshi dushaka kumenya ku Batwa, n'ubu ndacakubaza. Ndagomba udusigurire impamvu babita abasangwabutaka. Ego, kuyo mpamvu batwitwa abasangwabutaka, ndi nyaruka nkiri muto, agiye numva nyokuru ambwira ikintu ngo babise yuko ngo turabasangwabutaka kubera ubwa mbere ngo nibo batanguye ku isi. Mugaje ntabyo nomenya, urazi yuko abakera bo bari bazi ibintu by'isi, hariho n'ibintu berekana yuko ari abasangwabutaka. Nyokuru wawe yagusiguriye yuko impamvu babitwa abasangwabutaka ari kubera aribo batanguye ku isi. Batanguye ku isi canke batanguye mu Burundi? Yagusiguriye gute? Je yambwiye yuko batanguye ku isi, ntiyambwiye yuko batanguye mu Burundi. Ngo hari ryari yobera kubwiye mwaka? Uyu mwaka ntawo nzi. Bamaze gutangura rero kuba ku isi, niyo mpamvu baca bitabasangwabutaka. Nico yagusiguriye? Kubera ukuntu nyene bamaze gutangura ngo kuba ku isi, bace batangura kurondeza ibyo bita ibumba, baca baza barabumba inkono. Bamaze kubumba inkono baramenya ingene ukuntu bazibumba. Hajya inkono burya mu kuyibumba n'akantu gatonya utangura kubumba nyene gatindi gakuri kaba nininya. Maze kuba nininya hariho ukuntu bashobora
kuyita hariho ibintu bita ngo ni ukuyubura bakayibumbura n'igikomeso munsi hanyuma bakayanikira ikuma bakayitera n'amabara ajyayo mu mbavu nyene hanyuma bakaca bayiturira igasa maze gusa nyene hanyuma hariho n'ibyo bayizimisa bita ibikori bimeze nk'imyumbati mugabo barabihonda bakabisira mu mazi hanyuma bahejeje igatereka ngaho igahora hanyuma kaca bajana mu mihana nyene abantu nyene bakazibagurira bakabaha ibyo bafungura. None Philippe urazi kubumba inkono? Oya twebwe abahungu ntavyo tuzi ahubwo twe dukoresha kuza gukura ibumba gusa tukarizana tugikoreye ku mitwe hanyuma hakabumba abakobwa. Twahita ukiri ngaho nyene ko hari imigambi myinshi hari ibikorwa byinshi byo gukora turashaka kudusigurire ni yahe mpamvu abatwa aribo babumba inkono bakabona ko ivyo byavamo mahera babumba inkono kubera iki atakindi kintu bashobora gukora impande yo kubumba inkono kandi babikoze kuva kera gushika no munsi ho bari kubera iki kandi mugihe tubona ko inkono zivamo mahera make byava kubera iki? Ego kuri ico kibazo umbazize je nkaho mba ibintu vyo kubumba bisa yuko banabihevye kubera ikintu banabihebeye twe tuba n'ahantu nyene bagoma babaha akazi nyene bakaza kurima bagakorera ubundi buzi nyene butandukanye hariho ivyo bita kumena amagarave bakabaha amafaranga menshi ibintu rero vyo kubumba barabihevye ubu twe byahumbaye nta bumba babumba ubu byo kubumba inkono barabihevye donc bamaze kucukira gukora ubundi buzi. Ego none nyokuru wawe muhajije akagusigurira kubera iki batanguye kubumba inkono nta bindi byari bihari byo gukora? Mw'icyo gihe we yavuga yuko ibintu byo kurima atabyo bari basoboye muga amaze kubibona ubu mu nyuma nyene ubu twese mbona ubu dufata isuka nta ngorane ubu n'ibintu by'ibumba n'ibintu bisanzwe. Bamaze kudusigurira impamvu babitwa abasangwabutaka donc nyokuru wawe yarabigusiguriye bihagije yarakubwiye ko ari kubera rimwe mwatanguye kuba ngaha mu Burundi rimwe mwatanguye gushika mu Burundi nico gituma abandi barundi bose babitwa abasangwabutaka ariko nashaka ndakubaza ubunye kumwitwa abasangwabutaka kubera iki abatwa benshi aribo badafise ahantu barima kandi aribo batanguye gushika mu Burundi ni yahe mpamvu? Ego impamvu y'ukuntu abatwa bamwe batagera aho barima dufate je ntanze nk'akarorero kuri papa we wanje yanyibarutse ahantu yarabaye aho bita Igasogwe amaze kuhaba hariho ukuntu rero amaze kuyimuka nyene kubera kujya kuntu nyene dufate yagiye gutembera ahantu yarakunze mama we wanje atasanga nyene n'ahantu hari tongo ryagutse bica bisaba yuko aca yiberaho nyene ntiyabaye agisubira aho yatanguye kuba amaze kuza gusubirayo aca asanga baramaze kuhatwara carabura ingene ahaburana rero ubu nyene twibereye hamwe n'abandi nyene burya nk'ahantu turi site yose y'abatwa nyene ntibaranahatugaburira nyene n'ugize ngo ararose n'umwana w'umuhungu nyene usanga afise agaparasera gatonye nyene niko umuhungu we aca yubakamwe urumva yuko ari hatari. Mu impamvu notahura nuko uvuze yuko nk'akarorero kuri papa wawe nimba yari umusangwabutaka aho yavukiye byasaba yari kuhaguma kugira ngo iryo tongo arigume impande kuba rero yaciye ahava akagenda iwabo wa mama wawe nico catumye itongo rica rigenda niyo mpamvu uyu munsi mudafise aho murima. Ryagiye kuri iyo mpamvu nyene yego kuko iyo ahaguma abana biwe bokwigeze babura amatongo yaho bobaye. Birumvikana. Philippe tugushimira cyane rero bakoze gutwitaho muri Roy TV n'undi munsi twaguhamagaye uzobanguke bakunzi ba Roy TV ndabashimiye cyane ndibaza muraje kumviza ibijyanye n'ubuzima bw'abatwa abataragira subscribe mugire subscribe murakoze.